kutamwongera ayandi masezerano Patrick bafata umwanzuro kuvuga ngo Kaze Cedric warakoze ikibanza ca gatatu ubwo atamumenyereza yarahari ukafata equipe nka Kayateka ivyo baduhaye birahagije. Cedric Kaze n'umugabo twibuka yavuzwe mu majambo menshi cyane bamwe noneho nabonye batangura no kuvyiyumvira bati ubwo ntivyo naba vya bindi twaguma twibaza ko bishobora kuba kuko mu bihuha byavugwa haravuga ngo Cedric Kaze ngo ashobora kuza gufasha equipe nationale y'u Burundi mu bigiye bitandukanye canke mu myiteguro yayo na cyane ko vyavugwa ngo ashobora kuza gufasha nk'umumenyereza wo gusubirira Sangwa Mayani Patrick ariko Sangwa aranakibazwa ati mbega burya izajya Cedric Kaze muri equipe nationale sobanuye iki ari nkuru yo bibirimo ariko warabihakana aravuga ngo none ntiturabarundi bose ndurikene qualification ubwo na Cedric Kaze aje nk'umurundi nk'abandi kugira ngo adufashe mu bigiye bitandukanye no mu myiteguro yacu hanyuma dufashe intamba mu rugamba nk'abarundi bose turi hamwe kubashikana muri CAN 2027. Uyu mugabo rero Cedric Kaze azano bwa mbere ikintu General Charles ya makenga cambwira nkaho umenga ibi bihuha bishobora kuba bifisemwe kuri guke kanaka nuko yaje hano iwe muri iyi equipe hari amajambo menshi ariko aravugwa hari byo ariko baramusaba hari kuremegwa n'abana bariya muri iyi equipe ya Kaizer Chiefs bakamubwira bati Cedric Kaze nk'abakunzi ba Kaizer Chiefs ntidushaka ntiturota ntidukeneye no kumva Orlando Pirates Mamelodi Sundowns nk'abayobozi bacu bashobora kuja gukina mu nkino nyafurika mu gihe twebwe natwe tuba turi hano tutariko turakina mu higano gitwa CAF Champions League. Owe yarababwiye ijambo gihumura arababwira ngo turiko turakora kandi turiko turagerageza ico gihe bari bahagaze mu kibanza ca kane ati turiko turakora kandi turiko turagerageza ariko biragoye nuko yabasaba kwihangana akabasaba gutekana murindire turashobora kuzobigira ko kandi processes turimwo ni nziza dushobora kubigira ko noneho hanyuma ico gihaza muri equipe nationale yagiye muri ivyo biringo Kaizer Chiefs bariko baragwana kandi bigishoboka cyane ko bashaka kwisanga mu nkino za CAF Champions League canke vyanse noneho bakisanga muri Coupe de la Confédération noneho baje no kurangiza bari ariko ibiharuro vyiwe muri equipe ni vyagenze neza nkuko yavyibaza canke nkuko yabitegura nkuko vyagaragara mbere uno mugabo afise amateka mupira w'amaguru kuko yaraciye mu equipe akomeye kandi atandukanye za Young Africans n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye noneho na equipe nationale. Cedric Kaze biranka ko ashikaniye equipe mu nkino za CAF Champions League ubwo vyaje kurangira Pirates Orlando canke Pirates d'Orlando canke Orlando Pirates ndetse na Mamelodi Sundowns bo bisanze bafashe ivyo bibanza biri vya mbere byo gushobora gushika mu nkino z'igikombe ca Afrika citwa CAF Champions League. Hanyuma Cedric Kaze na Kaizer Chiefs yiwe baza kurangiza championnat bahagaze mu mwanya wa gatatu baronka ikibanza cyo gukina mu nkino za CAF Confederation Cup ariko ubona ngo habaye itandukaniro bya Kaizer Chiefs na equipe ya kabiri yitwa Mamelodi Sundowns kuko umugwi wa kabiri muri championnat warushije Cedric Kaze muri equipe yiwe ya Kaizer Chiefs amanota ashika kuri 18 ni bano equipe isanzwe imenyereye kwitwa equipe nziza muri championnat umugwi iyo uravye icitwa amateka yawo canke ivyitwa kahise kawo ndavuga Kaizer Chiefs mwihiganwa ryo muri Africa DCD bita Bewe Premiership canke Bewe Premier League batwaye ibikombe 4 batwaye Coupe Nedbank 2 batwaye MTN 4 batwaye Carling knockout zigera kuri 6 byumvikana ngo ikintu citwa ibikombe ni kintu bamenyereye cyane ariko nubwo bakimenyereye numugukumbuye buri gihurota buri gihugwana ngo tuzisubiza iryo teka ryari
tuzogerageza gushika ryari gutwara ikindi gikombe cha champion kuko uretse igikombe cha Coupe Nedbank baheruka gutahukana muri 2025 nta gikombe na kimwe baheruka gutwara nico batwaye igikuru cha champion bagitwaye mu myaka myinshi yaheruka ndavuga muri 2015 ubwo rero byumvikana ngo numumenyereze yarafise byinshi asabwa muri equipe nationale numugwi nako vyinshi asabwa muri equipe ya Kaizer Chiefs numugusaba buri gihe ibintu vyinshi umumenyereza turibuka abanya Tunisia ba Nasreddine Nabi wanaraba no mu zindi mpanda abandi bamenyereza benshi bagera haca bagiye batandukanye urabona ngo ni equipe ikunze guhindura kugira ngo irondere neza umuntu ashobora kuyifasha gushika ahantu heza no mugabo n'umumenyereza mwiza afise na experience afise nawe yaciye mugabo nimbo baye muri Kaizer Chiefs usabwa ibintu byo gufasha iyi equipe kugera mu nkino zikomakomeye noneho ukanasabwa igikombe gikuru ca champion abafana babakeneye uyu munsi ko bayirukanwe novuga ko sinovuga ngo ni ibintu ya merita ariko pressure yariko ibyo yasabwa nibyo yasezerana ntiyabigezeko ntiyabigezeko ni mu mamenyereza beza babaye muri equipe ya Atletico Olympique niba bibuka neza Atletico Olympique yigeze kuba itahukana igikombe ca Primus League Burundi datsinzwe na rimwe yarayimwo yarahari ariko kandi yaranaciye muri equipe nationale umwanya muto MC tari yabakuze yari yabaretarenze imyaka agira kuri 23 avangaho aja hanze kubyo kwiga byo kumenyereza ari naho novuga ko yaronkeye niveau mushira ku rutonde rw'abamenyereza bakomakomeye muri Afrika ashobora kwantrena cyane kumenyereza ama equipe akomeye ko yabaye muri equipe ya Yanga yageze muri equipe ya Yanga yabaye nziza muri 2022 ariko yari muri equipe ya Yanga ari cegera cy'umumenyereza Nasreddine Nabi kuko ni nawe bajanye muri equipe ya Kaizer Chiefs ariko mu nyuma baza kuba bamwirukana aca hasigara nk'umumenyereza agomba kuridinga equipe ya Kaizer Chiefs vyifata kibanza anatanda ko hajaho ubundi mumenyereza baca baba baramuha amasezerano ko baragumye muri equipe ya Kaizer Chiefs uyu mwaka niwe bariko barasa nkaho bariko barafashanya no mumenyereza ari wa kabiri kuri we Ben Youssef uyu mwaka wa 2025-2026 yafashije equipe ya Kaizer Chiefs gukina inkino zigera kuri 39 mu mahiganwa atandukanye harimo Betway Premiership harimo CAF Confederation Cup bakinye batahakiri kare harimo Carling Knockout Cup harimo Nedbank Cup muri zo nkino 39 yafashije gukina canke yamenyereje equipe ya Kaizer Chiefs yatsinze inkino 19 atsindwa inkino 9 anganya inkino 11 ni nayo mpamvu equipe ya Kaizer Chiefs byo byatangwe byandika n'ibinyamakuru bimwe bigiye bitandukanye ngo ntabwo equipe iteguriye kumwongereza amasezerano ariko ku munsi wejo niho baje kuba bashira agaragara ko kubwa amasezerano yamaze kubarangira bahisemo gutandukana na n'umumenyereza wo mu Burundi Kaze Cedric no kurindiya yagiye kuba bandaniza kuko yaje yarigeze kuza mu gihugu cy'u Burundi muri match Burundi bwaheruka kuba bukina na Chad ibinyamakuru byinshi ndibuka ko byanditse ngo aje nk'umuhanuzi canke nk'umukonseye muri equipe nationale ariko mu nyuma sango Patrick Madije yaravuze ko ngo nawe n'umurundi ufise gahunda yo gushikana igihugu cy'u Burundi muri kane ngo nawe niba ari mu gahunda nawe ndamukeneye ariko ibyo ntawo bihuza nibaza ko ari ukubigiye ariko no bamenyereza beza banamenyereza equipe igoye kumenyereza Kaizer Chiefs na za Mamelodi hariya kabara kazi gatoroshe kuko na ma equipe gusaba buri gihe ku yaronse tike kuja mu nkino za CAF Champions League iyo yibuze egare ko bagusezerera kuko byanabaye kumumenyereza wa Al Ahly nibaza ko abantu benshi bamyibuka mu rukino equipe yegere yakiniye ngaho ujye mumenyereza yabuze tike kujana equipe ya Al Ahly mu gikombe cha CAF Champions League bahitamo kumusezerera Kaze Cedric nawe munaniye gukarifira equipe muri CAF Champions League
kipe baratandukana ziriya ni ekipe nkuru ku buryo ziba zaramenyereye kuja muri amahiganwa akomakomeye iyo utanabagejeje barakwiruka umubwiye ngo akubwiye Al-Ahli nabonye bandika ikete bavuga ngo twebwe ntabwo turi ekipe yaremewe gukina izi nkino za CAF Confederation izi siza ati rero umumenyereze tugaruka utujanye mwibi gari kutamerita kwa muri uragi nariko ndaraba aba bagabo ba Kaiza muri 2018-2020 bari batunze umugabo witwa Maiden Drop bro ntiyabashikanyaho inyuma y'imyaka 2 afise ku ntebe y'ubuyobozi ekipe yabayirukanye muri 2021 baca batorundi mumenyereza umunya Scott yitwa Stuart Blacks uwo yari yaramenyereje ekipe yitwa Vissel Kobe nibaza ko abantu benshi baca bayimenya yarakinyemo na Iniesta na ekipe ikomeye ni ekipe ikomeye muri za Qatar Vissel Kobe yari yamenyereje none inyuma ya Vissel Kobe yari yamenyereje ekipe ya Afrique du Sud aramenyereza na Finland yafashe ekipe muri 2021 umwaka umwe gusa niwo bamuhaye atabagejejeyo directement bacu bamwiruka baciye batora umugabo yitwa Arthur Nzwane n'umunya Afrique du Sud ngo aze kumenyereza iyi ekipe ya Kaizer Chiefs umugabo muri 2023 yafashe ekipe igenekerezo rya kabiri kwezi kwa gatanu 2023 hanyuma uko yabayeho muri regular season yabakubise mu kibanza ca gatanu muri champion bro mu kwezi kwa gatandatu ntiyagiyeho mu kwa gatanu igenekerezo rya kabiri mu kwezi kwa gatandatu baramubwiye bati musaza ahantu warakoze ibi bintu si ibyawe sohoka ukaja kuraba n'abandi bagiye barafatiye ekipe n'abandi bagiye barafata niba kusanga yarashoye kumara imyaka 2 muri ekipe ya Kaizer Chiefs izo ne ekipe nkuru ni migwi igusaba buri gihe kwishikana ku ma 6 iyo utayashikanye ko direct muragiye niko bimeze izo ne ekipe nkuru ni nka za Barcelona na Madrid uza kwabwira ngo urumva ngo twatoye Champions League zitatu utabahaye ya kane gari ko bakwiruka uragiye ariko nje nibo akajambo yigeze kuvuga barigeze kumubaza ati eske kumenyereza ekipe ikomeye muri Afrika twatobora muri ekipe nationale hari amazina hiye harabo umaze gupropose ko bokwinjira muri iriya ekipe abwa ngo nabonye amazina menshi ngo ariko hariho abiri maze kuba mbona nanamaze gutanga kuri list ko yo gugwa muri iriya ekipe ya Kaizer Chiefs abwa ngo ariko muri abo babiri ngo nivyo nabonye benshi bigaraje ku nkino za Chad ngo hariho Giumugisha ngo hariho Erdinho ngo hariho Mahonimana Abdul Karim ngo nabandi benshi nagiye mbona ngo mugabo ngo muri abanyene ariko barakinisha ngo namaze gutanga urutonde rw'abakinyi babiri Kaizer Chiefs yosumiramo kibazo kigeze hahandi eske ho gaheze baraba bakigiye kipira oya gusa bigikorewe ko je nizera aduko nta ubwa mbere na mbere gutandukana kwabo nta gwankuru bibayemo ni professionnellement wewe ntiwaduhaye ivyo twagusaba reka duhindure tuzana umumenyereza mushasha wo gufasha ekipe ku ruhande rwa Kaizer Chiefs nakavuze ngo bararenganije no mugabo kuko uravye uburyo yafashemwe ekipe nige yayifatiye harimwe ibibazo muri ekipe ya Kaizer Chiefs mumenyereza wa mbere ntiyaragiye kuko ngo yumvise canke ngo kuko ngo yari yashatse gusa guhindura hari ikibazo cari kibaye muri club bari barekuye abasore bagiye batandukanye umusore yitwa Mashinan bazwane ba Chivaviro n'abakinyi babafasha umusore yitwa Emerson n'abandi bagiye batandukanye bari barekuye abakinyi benshi barabarika baragenda kuko bavuga bati byanka bikunda amazina atari ko aradufasha canke amazina tutabanye neza reka tuyereke yigirira cyane ko benshi bari bamaze kurangiza amasezerano muri 2025 ubwo rero uko guhungabana kuraba muri club abamenyereza batangura kubitabwa ko nobango gutegwa hajya novuga gute guterwa ko amabuye gutebwa amabuye n'ivyo bintu kuko barababwira ngo none ko mwe mutubwira ngo twatakaje abakinyi benshi ariko nubwo twabatakaje twe twabazaniye abakinyi babiri dukuye muri Young Africans ari gisore bita Mabo bari bazana n'igisore bita Igodaro bari bakuye muri Young Africans mwakabaye muduhaye umusaruro mwiza
none no mu byagaragara rero Etienne nako no Kaze Cedric afise equipe byagaragara nkaho menga intango ziwe zibaye nziza bagiye kugera ku musaruro mwiza nayo mpamvu bamwizeye ariko nyuma ntivyakunda ikintu kimwe gusa Abdi jewe kuri uyu mugabo witwa Cedric Kaze nibaza kuco nimba dushobora kumwizera cyangwa ashobora kwizegwa gatumwa ko afise equipe batereka turungiye kugwetegura umurekure hari yaze gufasha muri equipe nationale uno munsi nta kintu ashobora gucazana nka appui canke nk'intege ziyo kugira ngo afashe equipe nationale twisanga ahantu heza n'urugamba rw'abarundi bose nkuko Sangwa yakivuze ni igihe cyuko buri murundi wese ashobora gutanga iciyumviro ciwe hanyuma kikigwako kugira ngo turabe yuko ikintu gikenewe ku ntamba mu rugamba kigwegwako none munsi rero nizere ikintu kimwe fize n'amakenga y'ikintu kimwe dushobora kubona uno mugabo yinjira muri equipe nationale haracari kare ariko birashoboka cyane ubwo reka turindire turabe iminsi iratuzanira ariko inkuru ihari yo nuko yamaze gutandukana n'umugwi wa Kaizer Chiefs ariho yaraherereye amaze iminsi ubwo reka tubandanirize muri equipe nationale y'abigeme batarenze imyaka 17 urukino baheruka gukina